Reka ndabaramutse ndabaha ikaze mu kiganiro Sport Tempo muri kumwe na Divan Dushime ariko kandi n'abatumira kubandanya bo mukurikirana ibiganiro vya Agos TV. Uno munsi tuza kuyaga ku bintu bishika bitatu ari navyo novuga Jeux Olympiques ikirabera muri Tokyo mu Buyapani mu gihugu c'Ubuyapani. Muzi yuko uno munsi ntiyitwa ngo ni Jeux Olympiques 2021 n'ubwirikira muri 2021 kuko yabaye busibe kubera ikiriza coronavirus. Turavuga kandi kuri sekafa y'ibihugu yabereye muri Ethiopia y'ibihugu novuga migwi y'ibihugu idashikana imyaka 20 abakinya badashikana imyaka 23 batarenze nako imyaka 23 ariko kandi haro na sekafa novuga yuko y'imigwi yatwaye ibikombe nubwo tuza gusangamo hari imigwi yagiye iratumigwa kubera gikombe kiriko kirakinirwa mu gihugu ca Tanzania nkuko muza kuvyumva. Imigwi y'Uburundi waramaze gushikayo ariko ari uwo mugwi wa Seruki Burundi Messager FC ari nawo watwaye igikombe ca championnat mu mwaka uheze, ari nayo mpamvu no munsi yisanze muri sekafa. Ni nayo mpamvu rero tugiye kubagarukira gatoyi cyane kubijanye no kugene biriko biragenda, ari naho tunabibutsa ko umunsi wejo waranzwe n'urukino rwa mbere ku mugwi wa Messager Ngozi. Duhereye mugabo kuri Jeux Olympiques nkuko mwagiye murabikurikirana caba haba ku mbuga zacu canke ku mbuga z'abandi batandukanye, mwaramenye ko Francine Niyonsaba yashoboye kuhiganwa ku metero 500 ku nshuro yiwe ya mbere muri zino nkino za Olympique. Ni nkino tutovuga ngo arico kimwe n'igikombe c'isi, mugabo birarengeye kuba igikombe c'isi kubera ni nkino zihurizwa hamwe, haba umupira w'amaguru haba inkino zitandukanye ziba ku isi. Abantu barakina hanyuma bagashobora guhiganwa, hakaba abantu batwara imidari y'inzahabu canke y'ifeza n'ibindi bitandukanye. Francine Niyonsaba ku munsi wa gatanu genekereza ya 30 ukwezi kw'indwi nawe nyene arashoboye guhiganwa nk'abandi bose, aho yariko ariruka ku metero 500 ari nayo ncuro ya mbere yaragiye yiruka kuri ico kirere. Nkuko mwabimenye rero abatari bake baridoze bati Francine Niyonsaba yabaye disqualifié, ariko kandi harabaye kudatahura kumbure kuri bamwe kudatahura ikintu coba carabaye no guta amakosa kuri no canke uriya nkuko twagiye turabibona. Mugabo tugiye kugaruka cyane kwikosa yagirizwa canke kwikosa ryamukuye mu kibuga. Abatari bake batabenye icarico, ariko kandi tunabereke ko atari wewe nyene yari yashobora kuba amaze kurigwamo, nubwo abamaze kurigwamo batandukanye tubona ko vy'ukuri batari howe. Bisigura yuko iyo aza kuronka ubuvugizi bwa hagufi na hagufi nkuko nkuko yavyivugiye, kumbure byari gushobora kugenda nkuko twari ko byatuvyifuza twese akaba karifye mu gice gikurikira. Ni kosa bita ngo ni lane infringement canke kurenga guhonyura mu murongo canke guhonyura hanze y'ikibuga mu gihe uri kuriruka. Abatari bake rero ntibashoboye gutahura uko bimeze, ariko nkuko muza kubibona mu ino video iri kiracamwe muri kano kanya, murabona yuko ni ikosa ryakozwe n'uwo bita ngo ni Mofara, aho n'aba journaliste canke abariko barakomanta runo rukino canke ino course bavuze bati yarenza amategeko, mugabo nta muntu n'umwe ashoboye kumuhana, yaratevye kandi aratwara n'umudari w'inzahabu nkuko abatari bake bagiye barabibona. Hari mu 2017 aho hariko haraba igikombe novuga championnat mondial canke igikombe c'isi co ca atletisme canke c'imikino itandukanye yindi janye na atletisme. Nubwo biruko rero haratanguye kuvuga bati mbega none koko bari uburyo bwo kubuza abanonotsi b'Abanyafrika gutera imbere canke kugira ico bashitseko. Uko tugerageje kubiraza gusanga inyuma yuko yankiwe kwiruka ku metero 1000 ku matera 800 cyo kimwe n'uwo bari basanzwe novuga ko bahanganye Caster Semenya wo mu Afrika y'Epfo. Gushika no munsi Caster Semenya wewe yaragaragaje no kuvuga no kugerageza kurengana canke kurondera itike ryo gukina ku birometero 500 byaranse. Bisigura ko Francine ari nawe wenyene novuga ko yashoboye kuva kuri metero 800 akarenga akaja ku metero 500.
sibo wenyene mugabo yashoboye kwiruka, ariko kandi mbere yuko tuvuga abandi bashoboye kwiruka canke bashoboye gukina izindi nkino nuko mwomenya ko azosubira gukina itariki 7 z'ukumunani aho azokwiruka ku birometero 10,000. Twizere neza ko ubu unye atakosa rizohava ribangurije bishobore kumutuma atabakare canke ashobore gushika kure hashoboka. Ubu ashoboye gusiganwa wundi mugabo mu bundi buryo yari Audrina Kaze, aho yashoboye gusiganwa ku metero 50 cyo bita nage libre muri natation canke koga, aho yatahukanye ikibanza ca kabiri muri série yari karakina, ariko byasabwa ko arindira ko habanza hagahera n'abandi bose kugira ngo haboneke abaza kwiruka igice gikurikira. Byasabwa rero yuko kugira ngo ashobore kurengana haboneka uwagize amanota imisegonda mike yuko myinshi kumusumba, no afise imisegonda mike gusumbya uwo uwundi yari gushobora kubandanya. Nivyo batangaza kuko hariho n'uwundi yabaye wa mbere mu cyo bita série ariko arakugwamo. Yavuyemwo gute? Yavuyemwo kubera hari abamusumbije imisegonda. Uko niko bigenda muri zino nkino, bafatira ku misegonda, ntibafatira gusa ngo kubera ngo wabaye wa kabiri canke wa gatatu, oya, canke ngo wa mbere, bafatira ko imisegonda yawe yabaye mike gusumbya iyindi. Sivyo gusa kuko hamwe no naganira Cresus nawe nyene yavuyemwo, twavuga mu banyuma mu bambere nako, aho wewe yatahukanye ikibanza ca nyuma mu bantu bariko bariruka. Ariko nibaza ko ari ibintu bishika kandi tutavuga yuko ari ibintu novuga nti si bose bagenda bakaca batsinda, bisigura ko bazoronka n'ikindi gihe cyo gukurikira canke cyo kwifata cyo kwigenza neza muri zino nkino za Jeux Olympiques. Ariko kandi abatari bake bakaguma bakavuga bati ni kuki none abantu bagenda kuserukira Burundi mugabo tukabona ko guserukira Burundi gusa ico bitango ni essentiel de participer, mugabo ugasanga na kimwe bashobora gushikako. Bisigura ko hari ikintu kitaba kiriho kirakorwa nko bikwiye. Twarabonye Francine Niyonsaba abo mu champion muri Jeux Olympiques za Rio muri 2016, aho yatwaye umudari w'ifeza canke silver. Bisigura ko hagabayeho gutegurwa canke kugira izo ngingo abafata kumbure ashobora kuba n'abandi bashobora kuzokwigenza neza. Tuvuye muri Jeux Olympiques turaza gusimbira akadusimbire muri Sekafa. Sekafa yari kihuza ibihugu mugabo ku bakinyi batarenze imyaka 23, aho Burundi hamwe na Tanzania ari byashitse muri final. Twarabigarutse ko novuga mu biganiro bya bindi by'inkino twagiye turabashikiriza kambere no mu nkuru zitandukanye, aho Burundi bwashitse muri final. Abatari bake ntibabuha amahirwe kubera byari byavanye ingene bari biteguye, ariko Jimmy Ndayizeye yarashoboye kuvyifatamwo neza kandi abakinyi biwe, aho n'umukinyi Onezime Rukundo yashoboye guheza ihiganwa rya Sekafa y'abatarenze imyaka 23 ari umugardien w'ihiganwa. Biboneka ko Uburundi bwari bwigenje neza, ariko uza gutsindwa na Tanzania ibitsindo novuga ikitsindo kimwe ku kindi match yabanje guhera banganya, ariko bagiye gutera penalty Tanzania itsinda 3-5 z'u Burundi. Mu gihe hari abariko bari bitegura kugira ngo bashobore kugenda gutahuka babanze bashike mu Burundi, hanyuma hagire abace basubira bandanye urugendo muri Tanzania. Umugwi wa Messager Ngozi warafashe urugendo hanyuma werekeza muri Tanzania, aho wagiye ukina igikombe ca Sekafa Kagame Cup. Novuga ni igikombe gikunza guhuza imigwi yabaye iya mbere mu bihugu vyayo, aho twabonye nk'umugwi wa APR utashoboye kwitaba mu gihe wari uri mu migwi yatwaye ibikombe, ariko kandi tukabona Tanzania ifise imigwi itandukanye kubera ariyo yakiriye iryo higanwa. Ntawovuga rero ngo nukurenganya canke niki ari naho rero umugwi wa Messager Ngozi washoboye kuyitwaramo neza ku munsi w'ejo, nubwo itatsinze ariko yaranganije urukino rwayo rwa mbere, aho nganije n'umugwi wa KMK wo muri Tanzania. Iyi migwi ikaba yanganije igitsindo kimwe ku kindi. Igitsindo cinjijwe ku ruhande rwa Messager Ngozi na Modeli Akbar, asanzwe ari umukinyi yakiri muto, ariko kandi mugabo ari karaduga nkuko abatari bake babibona. Mu mugwi wa Messager Ngozi ariko abitwaramwo neza.
nkuko rero twagiye turabigaruka ko byarabonetse ko umumenyereza Jimmy Ndayizeye by'ukuri ari umumenyereza yagiye ari barabyifatamwo neza muri Sekafa, ariko rero twizere ko kumbona no mwino Sekafa y'imigwi azovyitwaramwo neza na message ngozi yiwe. Novuga nti hamwe twobantukomaranga tuvuga amakuru menshi cyane, ariko kandi nibaza ko tutorangiza tutagarutse ku nkuru, nibaza kwiza gutangaza abatari bake kandi nibaza ko bari abatangaje. Ni inkuru yuko muri Jeux Olympiques nkuko twagiye turabigaruka ko habaye abantu babiri batwaye umudari w'inzahabu. Bano bagabo babiri, umwe nuwo muri Qatar, undi nawe nuwo muri Italy. Abo bantu babiri mushobora kuza kwibaza ati mbega bakoze iki? N'abakinyi babiri nacanga babanonosi babiri bo mu bihugu bitandukanye, umwe n'umuntu waro undi nawe n'umuzungu, ariko ibintu byabaye igitangaza koko byari maze imyaka 110 bitabaye, aho basangiye umudari w'inzahabu, bose batwaye imidari y'inzahabu ibiri. Uyu mukinyi wa Qatar byarabonetse yuko yashoboye kubyitwaramo neza, aho we yavuze ati mbega birashoboka yuko hashoboka imidari ibiri gutwara imidari ibiri ku bakinyi batandukanye mugabo y'inzahabu, aho umuntu ariko arakurikirana ivyo bintu hagufiya canke umu officiel wa Jeux Olympiques yamubwiye ati birashoboka cyane, aho rero byaciye biba umunezero, bose batwara umudari w'inzahabu ari babiri. Nuko amakuru yari menshi, ariko dushoboye kugarukiriza hano nyene mugabo ibindi biganiro bizoshobora kubabwira bitandukanye canke inkuru zitandukanye ku rubuga usanzwe dukoresha. Ni Agos TV kuri Facebook, kuri YouTube ni Agos TV, kuri Twitter naho nyene ni Agos TV canke Agos, ushobora kudusanga ukadukurikirana ijana kwijana. Mwari kumwe na Divin Dushime mu kiganiro Sport Tempo, ndabashimire kubona mwakurikiranye ikiganiro Sport Tempo, ariko kandi nabararekera kubandanya mukurikirana n'ibindi bitandukanye bica ku rubuga rwacu. Murakoze naho utaha.